ingaruka zikomeye kuri ba nyine umuntu yazuwe agatererwa hejuru ukomerekeje umutima w'umuryango wabuze kuko no mu mutima yabo ntari bwafutike none ni gufata uwo muntu ukamugira uko ni nkaho bikoreye umuntu akiri muzima. Ivyo rero biragenda bikavyura umubabaro bagize agipfa. Ni nko gufata nk'icumu gashinga mu gikomere cy'umuntu. Murabizi yuko bijanye n'umubabaro, bijanye n'agahinda, ibintu byose bibabaje bifise ahantu bikora mu bwonko. No kuvuga ngo ico gice cy'ubwonko kiba gisubiye kuronka inkuru ibabaje cyane, bituma ubwonko bwongera kugarukana byo twita imisemburo y'umubabaro. Kandi iyo misemburo nayo iyigumye ngaho umwanya munini igenda ikonona ubwonko. Umuntu asubira mu kigandaro, kandi yasa n'umumarayika arakirangiza, asubira mu kigandara, agasubira kwibuka wa muntu wiwe, agasubira kwibuka ingene yarapfuye, nkaho uwo muntu yishwe kabiri. Umuryango rero umuntu abawusubije mu kandi gahinda, kandi yasa n'uri karakavamwo bukebuke. Kuko ikigandaro gifata igihe kirekire, none umeze nk'umusubiza gutangura ikigandaro. Kandi kuba yaramubuzi bwa mbere byari ibintu vyamubabaje cyane, vyohava binamuterihamuka, ariko kumbura ukuntu ikigandaro cyariko kiragenda yasa n'uri karakira, agenda vyakira bukebuke. Uno umuntu abamusubije ku ntango, kandi uzanye n'ibindi bintu bibabaje cyane, werekanye ko uyu muntu nta agaciro kose bari baramuhaye, wewe uberetse ko nta gaciro afise. Aho gaciro kose bamuhaye urakamwambuye. Ni kuvuga ngo mu vy'ukuri uyu miryango ye yarabuze abo bantu isubijwe mu gahinda, bishaka kubaviramo kuzohava bagwana n'ihahamuka, navyo nyose byose bijanye n'ihahamuka. Kandi mu by'ukuri umuntu agipfa basa ntariko barabisohokamo.